Ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo k'igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Muri aya makuru yacu turababwira ko inyeshyamba za M23 zamaze kugera mu gace ka Minembwe muri teritwari ya Fizi. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bamaze kugera muri teritwari ya Fizi mu gace ka Minembwe. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri kariya gace. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abamayimayi barimo guhangana n'inyeshyamba za M23 zamaze kugera muri kariya gace, aho zigiye gutabara abanyamurenge bari barimo kwicwa na FARDC n'abamayimayi. Ibingibi rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gucakira za nyeshyamba za Red Tabara zari zagabye ibitero muri komine ya Mabayi. Amakuru tumaze kumenya muri kano gatondo aremeza yuko igisirikare cy'u Burundi ku munsi w'ejo ndetse kugeza mu gatondo k'irigenekerezo rya 11 bakoze operasiyo ikomeye cyane yo gucakira inyeshyamba za Red Tabara mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko inyeshyamba zirenga 47 zapfuye. Abangaba igisirikare cy'u Burundi cyabarashe. Amakuru kandi akemeza yuko abasirikare b'u Burundi bamaze gucakira amatekwa inyeshyamba 36 zo mu muhari wa Red Tabara. Ni amasoko yacu yizewe cyane mu gisirikare cy'u Burundi arimo kwemeza iby'aya makuru. Aya makuru rero nayo turaza kuyagaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe rero ni akaryo keza ko kugira ngo ubikore, kugira ngo uzajye uronka amakuru yose umwanya ku mwanya. Ntimujye kure rero, aya makuru yose mbabwiye mu mfunyapfunyo mu kanya gato cyane ndayabashikiriza idonido. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo k'igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatatu. Nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, muri kano gatondo k'igenekerezo rya 11 amakuru amaze kumenyekana aremeza neza ko abarwanyi ba M23 bamaze kwinjira muri teritwari ya Fizi. Abarwanyi ba M23 bamaze kugera mu misozi ya Minembwe. Amakuru yizewe aremeza ko harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri biriya bice. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abamayimayi barimo guhangana mu buryo bukomeye n'inyeshyamba za M23 zagiye gutabara abanyamurenge bamaze iminsi barimo kwicwa. Ku munsi w'ejo indege z'igisirikare cya FARDC, indege za Sukoyi ndetse na za drone z'igisirikare cya Kongo ziriwe zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu gace ka Minembwe. Muri teritwari ya Fizi ibintu byiriwe ari bicika. Abanyagihugu biriwe barimo kubundabunda ndetse bakavuga ko benshi baguye muri bino bitero byagabwe n'igisirikare cya Kongo. Igisirikare cya Kongo kirimo gukorana n'abamayimayi mu bwicanyi bukomeye cyane burimo gukorerwa abanyamurenge. Hashize iminsi inyeshyamba za M23 zirimo gutanga gasopo ku gisirikare cya FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kisekedi. Mu matangazo menshi izi nyeshyamba zasohoye zavugaga yuko FARDC n'abamayimayi bagomba guhagarika ubwicanyi barimo gukorera abanyamurenge.
M23 yavugaga ko ari ibintu bidakwiye kwihanganirwa ndetse ikavuga yuko nibikomeza nta yandi mahitamo izatabara byanga bikunda igahagarika buno bwicanyi. Ni nako byagenze rero. Amakuru yizewe aremeza ko intare za Sarambwe zamaze kugera Iminembwe. Hari imisozi myinshi cyane yagaragayeho bano barwanyi kandi bafite intwaro zikomeye. Amakuru rero akemeza yuko M23 yamaze guhura n'inyeshyamba za Twirwaneho, ubu ngubu bakaba barimo kurwana mu buryo bukomeye. Izi nyeshyamba za Twirwaneho ubu ngubu zahindutse inyeshyamba. Ubundi yari groupe d'autodefense ariko bahisemo kwiyunga na M23. Ubu ngubu rero ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko ari inyeshyamba, nabo barimo kurwanya ubutegetsi bwa Kisekedi. Twirwaneho yamaze guhura na M23. Aka Kisekedi ndetse na FARDC biravugwa yuko kagiye gushoboka hariya mu gace ka Minembwe ndetse na teritwari ya Fizi. Amasoko yacu muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Minembwe aremeza ko muri kano gatondo inyeshyamba za M23 zirimo guhangana mu buryo bukomeye n'igisirikare cya FARDC ndetse n'abamayimayi. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane ndetse biravugwa ko M23 yatangiye kwirukankana FARDC. Biravugwa ko hari ikirindiro gikomeye cyane cya gisirikare izi nyeshyamba zamaze kwigarurira. Ibirindiro bikomeye bya FARDC M23 muri kano gatondo ngo imaze kubicakira muri kariya gace. Biragaragara rero ko M23 yamaramaje kandi ko irimo gushaka gushyira iherezo ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubwicanyi, ubusahuzi ndetse n'ubushimusi bimaze iminsi birimo kurangwa muri Minembwe. Ibi byose bikaba bikorwa na FARDC n'abamayimayi. Abanyamurenge bamaze iminsi barimo gutabaza. Abanyamurenge bamaze iminsi barimo kwicwa. Hari ubwicanyi bukomeye cyane bumaze iminsi burimo kwibasira abanyamurenge. Ababarirwa mu majana barishwe, abigeme n'abapfasoni barakubaguwe, inka zibarirwa mu bihumbi zarashimuswe. Ibi bikorwa byose by'ubugizi bwa nabi byakozwe n'abasirikare ba Kongo bafatikanije n'abamayimayi. Nyuma y'urupfu rwa Generali Makanika wari urongoye Twirwaneho, amakuru aravuga yuko abanyamurenge bahagurutse bakavuga ko byanga bikunda bagomba kurwana ku butaka bwabo, ngo bagomba kurwanya ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kubagirira nabi. Abasore b'Imurenge barahagurutse bafata intwaro, abasaza ndetse n'abakecuru nabo bakavuga yuko urugamba rukomeje ndetse ngo amaraso ya Generali Makanika byanga bikunda agomba gutanga intsinzi mu gace ka Minembwe. Ubu ngubu rero intare za Sarambwe nazo zamaze kugera Iminembwe, aho zagiye gutanga umusada ukomeye cyane wo gufasha Twirwaneho mu gukubita FARDC n'abazarendo. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano gatondo, mu gihugu cy'u Burundi inyeshyamba za Red Tabara zari zagabye ibitero mu ishyamba ry'ikibira, abasirikare b'u Burundi bamaze kuzicakira. Ndasubiramwo. Amakuru yizewe amaze kungeraho muri kano gatondo aremeza ko abasirikare b'u Burundi bamaze gucakira abasirikare ba Red Tabara barenga 36. Abarenga 47 baraye barashwe barapfa mu ishyamba ry'ikibira. Ni muri operasiyo ikomeye cyane yakozwe n'igisirikare cy'u Burundi hagamijwe gucakira inyeshyamba za Red Tabara zari zagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Mabayi. Ku munsi w'ejo mu gatondo inyeshyamba za Red Tabara zagabye ibitero bikomeye cyane ku kirindiro cy'ingabo z'u Burundi. Amakuru yizewe akemeza yuko abasirikare barenga 67 aribo bimaze kumenyekana ko bitabye Imana muri kiriya gitero. Abarenga 80 barakomeretse mu buryo bukomeye. Ni igitero cyabaye mu masaha ya gatondo ku isaa 11 nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi abyemeza. Ku munsi w'ejo kandi inyeshyamba za Red Tabara zarashe kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi. Ni ibintu byababaje cyane igisirikare cy'u Burundi maze gitangiza operasiyo ikomeye cyane yo guhiga bukware zino nyeshyamba mu kibira.
ku mugoroba w'ejo ku igenekerezo rya 10 amakuru yamenyekanye nuko indege ya kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi yarasiwe hejuru y'ishyamba ry'ikibira. Inyeshyamba za Red Tabara nizo zayirashe. Amakuru kandi akemeza ko iyi kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi yapfiriyemo abapilote babiri b'igisirikare cy'u Burundi. Kugeza ubu rero biravugwa ko inyeshyamba za Red Tabara zamaze gutatana irya nino mu ishyamba ry'ikibira. Bose bamaze gutatana. Ejo igisirikare cy'u Burundi cyakoresheje ibitwaro birasa mu ntera ndende mu kurasa mu ishyamba ry'ikibira. Za kajugujugu za gisirikare nazo ziriwe zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu bice bikekwa ko izi nyeshyamba zaba zinyegejemo. Mu masaha y'umugoroba rero biravugwa ko abakomando b'igisirikare cy'u Burundi binjiye mu ishyamba ry'ikibira maze bagahangana na zino nyeshyamba imbona nkubone. Abarenga 47 ku ruhande rwa Red Tabara bapfuye, 36 nabo bafashwe matekwa. Abanyagihugu begereye ishyamba ry'ikibira baravuga ko muri iri joro ryakeye baraye bumva amasase menshi cyane. Abanyagihugu baravuga ko baraye bumva urwamo rw'amabombe rurimo kwiyasira mu ishyamba ry'ikibira. Ibingibi rero ni ibitero bikomeye cyane aho abarundi bari barimo guhangana na zino nyeshyamba za Red Tabara zazanye agasomborotso ku munsi w'ejo. Abasirikare b'u Burundi barenga 67 barapfuye ndetse abarenga 80 barakomeretse. Ibi bitero bya Red Tabara rero byibasiye ikirindiro kiri muri komine ya Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Mu yandi makuru arimo kuvugwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi nuko inyeshyamba za M23 zatangiye kurekura abasirikare b'u Burundi zari zarafashe matekwa. Amakuru yamaze kumenyekana nuko General Ndizigiye Elia Batazira Muzinga yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Yageze mu Burundi avuye mu mujyi wa Goma aho yari amaze iminsi irenga 40 yinyegeje muri MONUSCO. General Muzinga rero yamaze kugaruka mu Burundi. Ni nyuma y'ibiganiro bikomeye byahuje intumwa z'u Burundi n'abarwanyi ba General Makenga. General Ndizigiye Elia Batazira Muzinga w'igisirikare cy'u Burundi yarekuwe. Ndasubiramwo. General Muzinga w'igisirikare cy'u Burundi yarekuwe. Inyeshyamba za M23 zarekuye General Muzinga. Ni nyuma y'ibiganiro bikomeye cyane byahuje intumwa za General Evariste Ndayishimiye n'abarwanyi ba M23. Ni ibiganiro bikomeye cyane byabaye kuri rigenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatatu. Ni ibiganiro byahuje General Prime Niyongabo w'igisirikare cy'u Burundi ari kumwe na General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Bageze mu mujyi wa Goma mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 10 maze baganira mu buryo bukomeye cyane na bwana Colonel Nanga ndetse baganira na Bertrand Bisimwa na Colonel Nzenze urongoye iperereza rya M23. Ni ibiganiro bikomeye byabereye muri Hotel Serena mu mujyi wa Goma. Nyuma y'ibiganiro bikomeye cyane inyeshyamba za M23 zarekuye General Muzinga w'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko nyuma ya bino biganiro bikomeye byabereye muri Hotel Serena mu mujyi wa Goma inyeshyamba za M23 zarekuye n'abandi basirikare babiri bakomeye. Ni abakoloneli babiri b'igisirikare cy'u Burundi bafatiwe mu mujyi wa Goma. Murabyibuka ko twababwiye amakuru y'abakoloneli babiri b'igihugu cy'u Burundi bafatiwe mu mazu yo mu mujyi wa Goma binyegeje. Bano bakoloneli babiri nabo inyeshyamba za M23 zabarekuye. Ni ukuvuga yuko M23 yarekuye abasirikare batatu bakomeye b'igihugu cy'u Burundi. Harimo General Muzinga wari winyegeje muri MONUSCO. M23 yamuhaye inzira kugira ngo atambuke. Uyu General Muzinga yari yarabuze inzira yamuvana muri MONUSCO kugira ngo asubire iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo yari kubona waca M23 yari kumucakirira mu mujyi wa Goma.
Nyuma y'ibiganiro bikomeye cyane rero M23 yemeye gutanga inzira ngo General Muzinga ave muri MONUSCO, ndetse amakuru yizewe akemeza ko yamaze kuva muri Kongo ari kumwe n'abano bakoloneli babiri. Bano basirikare batatu bose barekuwe bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko bavuye mu mujyi wa Goma muri kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza ko igisirikare cy'u Burundi cyaganiriye n'abarwanyi ba M23 ndetse bakaba babahaye uburenganzira bwo gukoresha indege ya kajugujugu. Mu gatondo ko kuri rino genekerezo rya 10 indege y'igisirikare cy'u Burundi yaguye ku kibuga cy'indege cya Goma. Ni indege yarizanye General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi ndetse na General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu rero bitangaje kuko ikibuga cy'indege cya Goma ubusanzwe ntabwo kirimo gukoreshwa muri iyi minsi. Amakuru yizewe akavuga yuko habaye ibiganiro bikomeye cyane hagati ya General Evaristo Ndayishimiye ndetse na Bwana Koloneli Nanga urongoye AFC. Biravugwa ko ubutegetsi bwa Gitega bwasabye uburenganzira bukomeye mu nyeshyamba za M23. Basabye uburenganzira bwo gukoresha indege ya kajugujugu maze bakanyura hejuru y'ikirere cya Goma, ndetse basaba n'uburenganzira bwo kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma. Amakuru yizewe akemeza ko M23 yabahaye buno burenganzira bwo gukoresha indege ya kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi. Iyi ndege rero ni nayo imaze gutwara General Muzinga, igatwara n'abandi bakoloneli babiri b'igisirikare cy'u Burundi bari barafatiwe muri uyu mujyi wa Goma. General Prime Niyongabo yasubiye mu gihugu cy'u Burundi abatwaye. Biravugwa yuko igihugu cy'u Burundi nacyo cyaba cyemereye M23 ibintu bikomeye. Habaye ibiganiro bikomeye cyane ndetse bikavugwa yuko M23 nyuma yo kumva ibyo igihugu cy'u Burundi kirimo kubemerera rwose ngo nabo bahisemo kurekura bano basirikare bakomeye nk'ikimenyetso cy'imikoranire myiza n'ubutegetsi bwa Gitega. Ku mugoroba w'irigenekerezo rya 10 ku isaha y'isa 11:30 ku isaha ya Goma, imodoka zicungerewe umutekano mu buryo bukomeye cyane zavuye kuri hoteli Serena zerekeza ku kibuga cy'indege cya Goma. Ni imodoka zari zitwaye General Prime Niyongabo ndetse n'abandi basirikare b'u Burundi bari bamaze kurekurwa mu mujyi wa Goma. Bari barimo kwerekeza ku kibuga cy'indege cya Goma. Amakuru yizewe akavuga ko kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Goma ku isaha y'isa 11:56. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi akemeza yuko bano basirikare bose bamaze kugera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Amasoko yanjye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye nayo amaze kwemeza iby'aya makuru. Bano basirikare bakomeye bamaze kugera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni intsinzi ikomeye cyane rero ku ruhande rwa General Neva, ndetse amakuru akavuga yuko ari intangiriro z'imikoranire hagati y'ubutegetsi bwa Gitega na zino nyeshyamba za General Makenga. Amakuru arimo kongeraho aremeza neza ko ubutegetsi bwa Gitega bwemereye abarwanyi ba M23 ko General Neva agiye gusinya itegeko rivana abasirikare b'u Burundi muri Kongo. General Evaristo Ndayishimiye agiye gusinya itegeko rivana abasirikare b'u Burundi muri Kongo vuba na bwangu. Iki ngiki ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane General Prime Niyongabo ndetse na General Ildefonse Habarurema bemereye Bwana Koloneli Nanga urongoye AFC. Amakuru rero akavuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bugiye kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Amakuru kandi akavuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwemereye M23 ko FARDC itazongera gukoresha u Burundi mu kugaba ibitero muri Kongo. Za ndege zahagurukiraga ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ntabwo zizongera guhagurukirayo, ndetse abasirikare ba Kongo ntabwo bazigera bashinga intwaro zabo mu Burundi ngo barase kuri M23. Ibingibi nibyo ubutegetsi bwa Gitega bwemereye bano barwanyi.
M23 nayo yemeye ko igiye kurekura abasirikare bose yafashe, ariko yabaye irekuye batatu bakomeye muri bo. Iyi ngiyi ngo ni intangiriro, ndetse bigiye gutuma ubutegetsi bwa Gitega nabwo butangira gushyira mu ngiro ibyo bwemereye zino nyeshyamba. Ibiganiro byahuje intumwa za Generali Evariste Ndayishimiye ndetse n'abarongoye M23 na AFC byamaze amasaha agera kuri 5. Ni ibiganiro bikomeye cyane byabaye mu muhezo ukomeye. Hoteli Serena yari icungerewe umutekano mu buryo bukomeye. Abakomando benshi kandi bafite intwaro zikomeye bari bagose Hoteli Serena mu mujyi wa Goma. Umutekano wari ucunzwe ku rwego rwo hejuru. Amakuru atugeraho rero akemeza neza ko ubungubu ubutegetsi bwa Gitega bwatangiye kuganira na bano barwanyi, ndetse ko General Neva agiye kuva mu ntambara yo muri Kongo. Biravugwa yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze kurakara mu buryo bukomeye. Hatangiye kuvuka urunturuntu hagati ya General Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Tshisekedi, wamaze kubona neza ko Uburundi burimo kuva muri iyi ntambara yo muri Kongo. General Neva ngo yashyize ibintu ku munzane, maze abona neza ko kuva muri Kongo aribyo byatuma Uburundi butekana. Amakuru akavuga yuko abasirikare benshi b'u Burundi bafashwe matekwa, abandi nabo barimo gutsindwa urugamba. Inyeshyamba za M23 bagiye kurwanya muri Kongo zarabatsinze, ndetse ubungubu nizo zirimo kugenzura imipaka ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ibingibi bisiguye ko M23 yamaze neza kugera mu marembo y'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega rero bukaba bwahisemo kubanira neza M23 aho gukomeza kujya kurwana muri Kongo. Nyuma ya bino biganiro bikomeye cyane byabereye mu mujyi wa Goma, bigasiga M23 irekuye abasirikare batatu bakomeye b'u Burundi barimo General Muzinga, biravugwa yuko ikigiye gukurikiraho ari uko ubutegetsi bwa Gitega bugiye gutangira kuvana abasirikare babwo muri Kongo. Biravugwa kandi ko M23 nayo igiye gutangira kurekura abasirikare b'u Burundi yafatiye ku rugamba. Hari abasirikare bakomeye bafatiwe mu mujyi wa Bukavu, hari abasirikare bafatiwe irya nino muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse hari n'abafatiwe muri Kivu y'Amajyepfo. Bano basirikare bose rero M23 izabarekura. General Evariste Ndayishimiye nawe agiye kuvana abasirikare biwe muri Kongo. Amakuru akavuga yuko Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabuze ayacira n'ayamira. Hari urunturuntu rukomeye cyane hagati y'abantu bagabo babiri, General Neva ndetse na Tshisekedi, ngo batangiye kurebana yingwe. Tshisekedi arabibona neza ko yatanze za miliyoni nyinshi z'amadolari y'amanyamerika ayaha General Neva n'igisirikare cy'u Burundi ngo bagerageze kumurwanaho, ariko bikaba byarabataye kuwa amazi. Ubungubu rero General Neva akaba agiye kuvanamo ake karenge, akabona yuko amazi atakiri yayandi. General Neva arabona ko kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo aribyo byatuma Burundi butekana, ndetse agaturana na M23 atikanga ko ziri buze kumutera. Uyu munsi ku igenekerezo rya 10 hari ikintu kidasanzwe cyabaye mu mujyi wa Goma. Ku nshuro ya mbere kuva M23 yafata umujyi wa Goma, ikibuga cy'indege cya Goma cyakoreshejwe. Umuntu wa mbere wakoresheje ikibuga cy'indege cya Goma ni General Prime Niyongabo w'igisirikare cy'u Burundi. Ibingibi nabyo ngo bisiguye ko M23 yahaye agaciro gakomeye cyane ibi biganiro. M23 yemereye igisirikare cy'u Burundi gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma. Kajugujugu ya gisirikare itwaye General Prime Niyongabo yaguye ku kibuga cy'indege cya Goma mu gatondo ko kuri riganekerezo rya 10. Mu gusubira mu Burundi nabwo General Prime Niyongabo atwaye abasirikare bari bamaze kurekurwa yakoresheje ikibuga cy'indege cya Goma. Amakuru rero akavuga yuko ibingibi bigaragaza ubushake bukomeye cyane bw'abarwanyi ba General Makenga mu kuganira n'igihugu cy'u Burundi. Ngo General Prime Niyongabo bamuhaye agaciro gakomeye cyane.
ndetse ngo kuba M23 yemeye ko indege ivuye mu Burundi igwa ku kibuga cy'indege cya Goma ngo ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'umubano utangiye kubyuka hagati ya zino nyeshyamba na General Neva. Ayandi makuru twamenye nuko kugira ngo General Muzinga arekurwe, abasirikare ba MONUSCO baganiriye n'ubutegetsi bw'u Burundi. Abasirikare ba MONUSCO kandi baganiriye n'inyeshyamba za M23 mu biganiro byari bimaze iminsi. Ibi biganiro rero byashyizweho akadomo na General Prime Niyongabo wavuye mu Burundi akigerera mu mujyi wa Goma kuganira n'abarongoye M23. Abayobozi ba MONUSCO rero barekuye General Muzinga maze bamushyikiriza General Prime Niyongabo w'igisirikare cy'u Burundi. Biravugwa rero ko uyu generali ari ukuboko kw'iburyo kwa General Neva, ni somambike wa General Evariste Ndayishimiye, ndetse bikavugwa yuko yemeye gukora bino byose kugira ngo arengere umunywanyi wiwe General Muzinga. Ibintu bimaze guhindura isura mu gihugu cy'u Burundi. Intambara noneho irimo gukomera cyane mu ishyamba ry'ikibira. Muri kano kanya turiko turavugana, amakuru amaze kungeraho aremeza ko inyeshyamba za Red Tabara zimaze guhanura indege y'igisirikare cy'u Burundi. Ndasubiramwo, inyeshyamba za Red Tabara zimaze kurasa kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi. Bimaze kubera hariya mu ishyamba ry'ikibira wegera neza komine ya Mabayi muri Cibitoke. Amakuru yizewe amaze kungeraho aremeza ko igisirikare cy'u Burundi kimaze kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Urugamba rurimo guhindura isura mu buryo bukomeye. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 10 harimo kuba imirwano mu ishyamba ry'ikibira. Inyeshyamba za Red Tabara zagabye ibitero bikomeye. Mu rukerera rwo kuri rigenekerezo rya 10 ku isaha y'isa 11 ku isaha ya Bujumbura nibwo inyeshyamba za Red Tabara zagabye igitero gikomeye ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi muri komine ya Mabayi. Ni igitero gikomeye cyahitanye abasirikare b'u Burundi barenga 60, abarenga 80 bakomeretse mu buryo bukomeye. Nyuma ya kiriya gitero cyabaye ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi, abasirikare b'u Burundi batangije ibitero bikomeye cyane mu ishyamba ry'ikibira. Harimo gukoreshwa ibitwaro birasa mu ntera ndende birimo kuvundereza urufaya rw'amabombe mu ishyamba ry'ikibira, aho birimo gukekwa ko izi nyeshyamba za Red Tabara zinyegeje. Nyuma yaho igisirikare cy'u Burundi cyahinduye umuvuno. Igisirikare cy'u Burundi cyazanye indege z'intambara zirimo za kajugujugu zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu kibira. Za kajugujugu zahereye ku isaha y'isa 3 zirimo kurasa mu ishyamba ry'ikibira. Ubu rero ibintu bimaze guhindura isura. Amakuru yizewe aremeza ko imwe muri za kajugujugu z'igisirikare cy'u Burundi imaze kuraswa n'abarwanyi ba Red Tabara mu ishyamba ry'ikibira. Ndasubiramwo, amakuru yizewe amaze kungeraho avuye ku rubuga rw'imirwano mu ishyamba ry'ikibira aremeza neza ko indege y'igisirikare cy'u Burundi imaze kuraswa n'inyeshyamba za Red Tabara ziri mu ishyamba ry'ikibira. Ni akamaramaza rero ku gisirikare cy'u Burundi. Uko bakekaga zino nyeshyamba za Red Tabara ntabwo ariko barimo kuzibona. Biragaragara yuko izi nyeshyamba zifite ibikoresho kandi ko ziteguye urugamba mu buryo bukomeye. Kugeza ubu turiko turavugana, igisirikare cy'u Burundi ntacyo kirashima gutangaza kuri aya makuru y'ibitero bikomeye birimo kubera mu ishyamba ry'ikibira. Igisirikare cy'u Burundi cyagumye mu gacerere. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana akorera muri Cibitoke yagerageje kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi ariko nta kintu yigeze atangaza. General de Brigade Gaspard Baratuza ntacyo yatangaje kuri aya makuru y'imirwano irimo kubica bigacika mu ishyamba ry'ikibira. Izi nyeshyamba za Red Tabara rero zirimo gukubita zikomeretsa cyane abarundi. Izi nyeshyamba za Red Tabara biragaragara yuko zirimo kurasa mu cyico. Zamaze kwica abasirikare 60, zakomerekeje abandi barenga 80.
hagaragaye za rusehabaniha nyinshi cyane muri Mabayi, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko igitigiri cy'abapfuye gikomeza kuduga, abakomeretse nabo ngo bamerewe nabi cyane. Ibingibi rero bisiguye ko igitigiri cy'abarimo gupfa gikomeza kuduga mu gihe byakekwaga ko barenga 60. Umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana akorera muri Cibitoke aravuga yuko imirwano yahinduye isura. Ku nshuro ya mbere inyeshyamba za Red Tabara zihanuye kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi. Ibingibi birerekana ko izi nyeshyamba noneho imirwano ziyishyize ku rundi rwego, ngo birerekana ko izi nyeshyamba zifite ibikoresho bikomeye kandi ko zinjiye mu kibira zije kurwana mu buryo bwa nyabwo. Hashize iminsi mu Burundi harimo kwikangwa intambara ikomeye, ndetse abategetsi b'u Burundi bakavuga yuko inyeshyamba za Red Tabara zirimo kwitegura kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ibitero rero byatangiye, ndetse amakuru aravuga yuko inyeshyamba za Red Tabara zigera ku 4,000 arizo zaba zinyegeje mu ishyamba ry'ikibira. Bikanavugwa ko izi nyeshyamba zamaze kugera irya nino mu gihugu. Biravugwa ko izi nyeshyamba zamaze kugera muri Rumonge, zamaze kugera muri Muramvya ndetse na za Bubanza. Hano hose izi nyeshyamba za Red Tabara ngo zirahari, ngo zirimo gutegura ibitero bikomeye cyane bigamije kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD FDD bavuga yuko ari ubutegetsi bw'igikenye. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko ibintu byayangaye mu gihugu cy'u Burundi. Intambara ikomeye cyane yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Imirwano irimo kubica bigacika, kandi biragaragara yuko izi nyeshyamba za Red Tabara zifite ibikoresho bihagije. Umwe mu basirikare b'u Burundi yabwiye umumenyeshamakuru wacu ko ari ubwa mbere inyeshyamba zihanuye indege y'u Burundi muri iyi myaka igera kuri 5 ishize. Ibingibi rero ngo birerekana yuko igisirikare cy'u Burundi kigiye kwinjira mu rugamba rukomeye. Birakekwa ko izi nyeshyamba za Red Tabara ngo zabonye ibikoresho bikomeye cyane by'urugamba, kandi ngo zikaba zararonse imyimenyerezo ikomeye cyane mu mashyamba ya Kongo. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko indege y'igisirikare cy'u Burundi yarashwe, yaba yapfiriyemo abasirikare bageze kuri 2. Biravugwa ko abapilote 2 bari muri iriya ndege baba bitabye Imana. Iyi ndege yahiye irakongoka, ndetse umwotsi wagaragaye urimo kuva mu ishyamba ry'ikibira. Biravugwa ko izi nyeshyamba za Red Tabara ari ikimenyetso simusiga zirimo guha ubutegetsi bwa Gitega, ndetse zikaba zerekana ko ziteguye kurwana. Amakuru arimo kutugeraho rero aravuga ko mu gisirikare cy'u Burundi naho ibintu byakomeye cyane, ngo barabibona neza ko Burundi burimo kwinjira mu ntambara ikomeye, ndetse igisirikare cy'u Burundi kirabibona ko izi nyeshyamba zikomeye. Izi nyeshyamba ngo zaje zije rwose kandi ziteguye kurwana, nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Iyi mirwano ikomeye cyane irimo kubera mu kibira yubuye kuri rigenekerezo rya 10, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abasirikare benshi barwanira ku butaka bakomeje kugera muri kariya gace kugira ngo bakomeze bahangane n'inyeshyamba za Red Tabara. Barimo gukoresha ibitwaro birasa mu ntera ndende bohereza amabombe mu ishyamba ry'ikibira. Gusa abihweza iby'igisirikare baravuga yuko iyi tekinike yo kurwana rwose itakigezweho. Abarwanyi ba Red Tabara bamaze kwinyegeza mu ishyamba ry'ikibira, ndetse ngo byagorana cyane ku gisirikare cy'u Burundi ko cyabaturumbura muri ririya shyamba bamaze kwinyegezamo. Iyi mirwano ikomeye cyane irimo kuba mu gihugu cy'u Burundi mu gihe ubutegetsi bwa Gitega bwohereje intumwa zikomeye cyane mu mujyi wa Goma ngo zijye kuganira n'abarwanyi ba M23 bagirane ibiganiro bishobora gutuma M23 irekura abasirikare b'u Burundi yafatiye ku rugamba. Ni ibiganiro kandi bishobora gutuma ubutegetsi bwa Gitega buvana abasirikare babwo mu gihugu cya Kongo. Abasirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma bamerewe nabi cyane. Biravugwa yuko abasirikare ba SADC bashobora gupfira mu mujyi wa Goma.
SADC irimo gutabaza ibihugu byayo kugira ngo rwose bagire vuba na bwangu babavane mu mujyi wa Goma. Abasirikare ba SADC baravuga yuko batarimo kuronka ibipfungurwa. Abasirikare ba SADC baravuga ko nta mazi bafite, amashanyarazi nayo ngo barayakubye. Abasirikare ba SADC ngo babayeho nabi cyane ndetse indwara zibamereye nabi cyane mu mujyi wa Goma. Biravugwa yuko M23 nayo irimo kubakanda mu buryo bukomeye. Iyi nkuru y'abasirikare ba SADC barimo gutabaza baboroga bavuga ko bamerewe nabi cyane mu mujyi wa Goma, turaza kuyigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kugaruka ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Cibitoke muri komine ya Mabayi. Muri komine ya Mabayi ibintu byadogereye, harimo kuba imirwano. Igisirikare cy'u Burundi cyagabye ibitero bikomeye cyane ku nyeshyamba za Red Tabara hariya mu ishyamba ry'Ikibira, ni muri komine ya Mabayi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho muri kano kanya aremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi kirimo gukoresha indege z'intambara. Za kajugujugu z'intambara z'igisirikare cy'u Burundi nizo zirimo kurasa ku nyeshyamba za Red Tabara mu ishyamba ry'Ikibira. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 10 indege z'intambara z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ibitwaro birasa mu ntera ndende by'igisirikare cy'u Burundi birimo kumisha urufaya rw'amabombe mu ishyamba ry'Ikibira. Ni nyuma y'aho mu rukerera rwo kuri rigenekerezo rya 10 inyeshyamba za Red Tabara zagabye igitero gikomeye ku kirindiro cy'abasirikare b'u Burundi. Iki gitero kikaba cyahitanye abasirikare b'u Burundi bivugwa yuko barenga 60, abarenga 80 bakomeretse mu buryo bukomeye. Igisirikare cy'u Burundi rero cyatangije ibitero bigamije kwivuna umwanzi hariya mu ishyamba ry'Ikibira. Ibingibi rero nabyo turaza kubigaruka ko n'umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana aherereye muri Cibitoke. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko hari zuguru mu mugambwe wa CNDD-FDD. Hari bombora muri uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Nyuma y'aho umugabo Reveriyano Ndikuriyo avuye kwivuza i Dubai, hari amakuru avuga yuko Reveriyano Ndikuriyo yatangiye kumena amabanga akomeye ndetse akaba arimo gushinja General Evariste Ndayishimiye gushaka kumwivugana. Abagumyabanga ba CNDD-FDD bamaze gucikamo ibice bibiri. Biravugwa yuko Reveriyano Ndikuriyo noneho ku mugaragaro yatangiye kurwanya General Evariste Ndayishimiye ndetse akaba yabwiye abagumyabanga ko General Neva yashakaga kumwica. Ibombora rero ririmo guca ibintu muri uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Reveriyano Ndikuriyo avuga yuko General Evariste Ndayishimiye yashakaga kumwica nyuma yo kubona yuko abagumyabanga ba CNDD-FDD bari batangiye kuva kuri General Evariste Ndayishimiye bagatangira kuvuga yuko bazashyigikira Reveriyano Ndikuriyo mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ibyiri bombora rikomeye muri CNDD-FDD ndetse n'umugambwe urimo gusambuka nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe rero aka ni akaryo keza ko kugira ngo ubikore kugira ngo uzajye ubasha kuronka amakuru yacu. Ntujye kure, mu kanya gato cyane aya makuru yose mbabwiye mu mfunyapfunyo ndayabashikiriza idonido. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu. Aya makuru yacu reka tuyahere mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yizewe arimo kuva mu mujyi wa Goma aravuga yuko abasirikare ba SADC bamerewe nabi cyane. Abasirikare ba SADC bagotewe mu mujyi wa Goma. Abasirikare ba SADC biganjemo abo muri Afurika y'Epfo bari mu kigo cya gisirikare cya Mubambiro, abandi begereye neza ikibuga cy'indege cya Goma.
Bano basirikare ba SADC bakomeje gutabaza ibihugu byabo kugira ngo bigire vuba na bwangu bibavane muri Kongo. Bano basirikare ba SADC mu nzandiko bakomeje kwandikira bene wabo muri Afurika y'Epfo ndetse n'ibyo barimo kubwira abasirikare bari muri Afurika y'Epfo, baravuga ko bamerewe nabi cyane mu mujyi wa Goma. Amakete amwe namwe yarungikiwe imiryango y'abasirikare muri Afurika y'Epfo aragaragaza yuko ngo bamerewe nabi cyane mu mujyi wa Goma. Abadepite muri Afurika y'Epfo batangiye gusoma aya makete y'abasirikare bari muri Kongo barimo kurungikira imiryango yabo muri Afurika y'Epfo. Muri aya makete harimo ibintu biteye ubwoba. Abasirikare baravuga yuko barya rimwe ku munsi, ibifungurwa byabo byarashize, ibyari bigenewe kubatunga ngo byarashize. M23 rero ngo niyo ibagenera ibifungurwa kandi ngo barya rimwe ku munsi, ngo barya agace k'agakombe k'impungure ndetse n'ibishyimbo kandi ngo ibingibi byose nta mboga ziba zirimo. Umwe mu basirikare ba SADC akavuga yuko ngo byagereranywa nk'aho ari imfungwa ziri muri gereza ya Guantanamo Bay. Bano basirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma baravuga yuko bataronka amazi meza. Bano basirikare ba SADC kandi bakavuga yuko amashanyarazi bayabona rimwe nko mu minsi 3. Ibingibi rero ngo ni ibintu bikomeye cyane barimo kunyuramo ngo bigaragaza yuko ari imfungwa z'intambara. Bano basirikare ba SADC rero bagatakambira ibihugu byabo ngo bigire vuba na bwangu bibavane muri uyu mujyi wa Goma. Hari amakuru avuga yuko inyeshyamba za M23 nazo rwose ngo zaba zirimo gukanda mu buryo bukomeye bano basirikare ba SADC. M23 yababwiye ko bagomba kuva mu mujyi wa Goma ariko banze kumva. Ibihugu byabo ntacyo birakora ngo bibavane muri uyu mujyi wa Goma kandi n'abasirikare batsinzwe. SADC ubungubu ni nk'imfungwa z'intambara ziri mu mujyi wa Goma. M23 yarabagose, nta kintu na kimwe bashobora gukora M23 idatanze uburenganzira. Kugira ngo basohoke mu kigo, M23 igomba kubaha uburenganzira kandi ikabacungerera umutekano, ikabaherekeza aho bagiye hose. Baba bagiye gushakisha ibiryo, M23 niyo ibaherekeza kandi igasaka ibikoresho byabo byose. Muri makeya SADC ni imfungwa z'intambara ziri mu mujyi wa Goma. Amakuru rero akavuga yuko abasirikare ba SADC benshi batangiye kurwara indwara za macinya. Diyare ibamereye nabi. Hari amakuru atugeraho avuga yuko abasirikare barenga 60 baba bararwaye diyare kandi bararembye mu buryo bukomeye. Ibi byose rero bano basirikare bakavuga yuko ibihugu byabo bigomba kugira vuba na bwangu bikabavana muri uyu mujyi wa Goma. Muri iki cyumweru gishize abakuru b'ibihugu bya SADC bakoze inama yabaye kuri video conference. Ni inama Tshisekedi yitabiriye ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu bya SADC bavuze yuko bagiye gukora ibishoboka byose bakavana abasirikare babo mu mujyi wa Goma. Gusa kugeza ubu ngubu igihugu cya Afurika y'Epfo kiracyafite umutwe ukomeye. Afurika y'Epfo ngo yanze yuko abasirikare bayo bongera kunyura mu gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Kongo ndetse na Afurika y'Epfo ngo bakomeje gusaba inyeshyamba za M23 ko zafungura ikibuga cy'indege cya Goma maze kigakoreshwa mu gutwara abasirikare ba SADC. M23 nayo yabiteye utwatsi, yavuze yuko ikibuga cyangiritse ndetse ko hari ibisase bishobora guturikira ku kibuga cy'indege bitarangizwa. Ibingibi rero ngo ntabwo bishobora gutuma ikibuga cy'indege gikoreshwa. M23 ikavuga yuko umuntu wese ushaka kuva muri Goma agomba kunyura mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ngiyi rero niyo ngingo ikomeye cyane. SADC ngo ibona neza ko gukomeza kunyuza abasirikare bayo mu Rwanda ari ikimwaro ndetse n'igisebo gikomeye. Abamenyesha amakuru barabafotora ndetse bagakwirakwiza aya mafoto abasirikare ba SADC bamanitse amaboko barimo kubasaka kuri Grande Barriere.
Amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko nubwo Afurika y'Epfo ikomeje kwihagararaho nta yandi mahitamo bafite, ngo bagomba kwemera ko abasirikare babo bava mu mujyi wa Goma maze bakanyura mu gihugu cy'u Rwanda bagakomeza berekeza iwabo muri Afurika y'Epfo, abandi bakajya muri Tanzania. Hari amakuru avuga yuko bano basirikare barimo gutakamba ngo bameze nabi cyane rwose, za macinya zibamereye nabi, ngo birirwa baboroga, ndetse biragaragara yuko ubuseruko bwa Kongo bwababereye inzozi mbi cyane. Hari abavuga yuko bafunzwe mu buryo bubi cyane, bakavuga yuko ibyo baboneye mu buseruko bwa Kongo ari akamaramaza. M23 nayo bivugwa yuko ngo yaba itarimo kubabanira neza, ngo irimo kubakanda mu buryo bukomeye, kandi amasoko yacu akavuga yuko M23 nayo ifite impungenge za bano basirikare, ngo ni ibintu rero bigomba gukemurwa vuba na bwangu bakava muri uyu mujyi wa Goma, kubera ko ari abasirikare batsinzwe, icyari cyarabazanye muri Kongo ntabwo babashije kukigeraho, ngo bagomba kuzinga utwabo rero bagasubira mu bihugu byabo. Igihugu cya Afurika y'Epfo gifite umujinya, biravugwa yuko na Tanzania nayo ifite umujinya w'abasirikare bayo bari mu mujyi wa Goma. Hari amakuru avuga yuko abasirikare ba SADC nibamara kuva mu mujyi wa Goma, Afurika y'Epfo ndetse na Tanzania ngo bashobora kuzafasha FARDC maze bakagaba ibitero bikomeye kuri M23 mu rwego rwo kwihimura ndetse no guhorera abasirikare babo bivugwa yuko bafashwe nabi cyane mu mujyi wa Goma. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko mu gihugu cy'u Burundi imirwano ikomeye cyane muri komine ya Mabayi. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo inyeshyamba za Red Tabara zagabye igitero gikomeye cyane ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe aravuga yuko abasirikare barenga 60 b'u Burundi bitabye Imana. Izi nyeshyamba za Red Tabara zagabye igitero zivuye mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru yizewe akavuga yuko abasirikare b'u Burundi batunguwe cyane nyuma yaho Red Tabara yishe abasirikare b'u Burundi. Ubungubu imirwano irimo kubica bigacika mu ishyamba ry'ikibira. Igisirikare cy'u Burundi kirimo gukoresha indege z'intambara. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana aravuga yuko indege za kajugujugu zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu ishyamba ry'ikibira. Abasirikare barwanira ku butaka nabo barimo gukoresha ibitwaro birasa mu ntera ndende, aho barimo kohereza urufaya rw'amabombe mu ishyamba ry'ikibira. Ni akamaramaza rero ibyabaye ku gisirikare cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko abarundi batunguwe cyane na kino gitero, ndetse bikavugwa yuko inzego z'ubutasi z'igisirikare cy'u Burundi zaba zararangaye cyane kugeza ubwo Red Tabara igaba kino gitero. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana aravuga yuko ibintu bikomeye cyane muri komine ya Mabayi muri Cibitoke hariya hafi y'ishyamba ry'ikibira. Indege z'intambara z'abarundi zikomeje kumisha urufaya rw'amabombe. Ni nako kandi imodoka za gisirikare z'u Burundi zirimo kwiyongera cyane muri kariya gace. Hari abasirikare bakomeye b'u Burundi bagaragaye muri kariya gace mu gatondo k'irigenekerezo rya 10. General de Brigade Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi yagaragaye muri kariya gace. Amakuru akavuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyavuze yuko byanga bikunda kigomba kwivuna umwanzi, ndetse ngo abarundi barakora ibishoboka byose izi nyeshyamba bazitsinde mu ishyamba ry'ikibira. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi ni ibombora rikomeye cyane mu mugambwe wa CNDD-FDD. Ibihangange byo muri CNDD-FDD byatanguye gusubiranamo nyuma yaho Reveriyano Ndikuriyo avuye kwivuza i Dubai. Ubungubu yatangiye kuvuga ko General Evariste Ndayishimiye ariwe yaragiye kumwica. Reveriyano Ndikuriyo yabwiye abantu ba hafi yiwe ko General Neva ariwe yategetse yuko bamuha isumu ritaraza. Reveriyano Ndikuriyo yahishuye yuko yarozwe, ngo bamuhaye isumu ritaraza, gusa ngo yagize amahirwe bahita bamwirukankana kwa muganga maze ngo barasanasana iminsi iricuma.
Reveriyano Ndikuriyo akavuga yuko General Neva yamugambaniye kugira ngo bamuroge nyuma y'aho yari atangiye kubona yuko abagumyabanga ba CNDD FDD bariko barava kuri General Neva ndetse bagashyigikira Reveriyano Ndikuriyo mu matora azaba mu mwaka w'ibihumbi 2027. Muri uriya mwaka hazaba amatora y'umukuru w'igihugu. Byagiye bivugwa rero ko benshi mu bagumyabanga ba CNDD FDD babona yuko Reveriyano Ndikuriyo ariwe yazaserukira umugambwe wa CNDD FDD bakamutanga nk'umukandida wa CNDD FDD. Ibingibi rero ngo byatumye General Neva abona yuko ibintu birimo gukomera maze ngo ashaka kwikiza Reveriyano Ndikuriyo. Ibingibi ngo byatumye amuha isumu itaraza ashaka kumwivugana. Uyu mugabo Reveriyano Ndikuriyo yagiye kwivuza i Dubai. Yagiye i Dubai avuye mu bitaro bya Aga Khan i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Uyu mugabo yari amerewe nabi cyane ndetse yahishuye yuko bamuhaye uburozi bukomeye cyane. Uburozi bwahawe umuhisi Petero Nkurunziza ngo ni nabwo bwari buhawe uyu mugabo Reveriyano Ndikuriyo. Byose kandi ngo bikorwa na General Evariste Ndayishimiye. Ubu rero hari injyane zikomeye hagati ya bino bihangange. Amakuru aravuga yuko Reveriyano Ndikuriyo yamaze kwerura akerekana neza ko arimo guhangana mu buryo bukomeye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariwe General Neva. Amakuru yizewe arimo kuva mu mugambwe wa CNDD FDD aremeza neza ko harimo zuguru muri uyu mugambwe. Hamaze gucikamo ibice bibiri. Umugambwe wa CNDD FDD harimo igice gishyigikiye umukuru w'igihugu, harimo n'igice gishyigikiye Reveriyano Ndikuriyo. Ibingibi rero ngo bishobora gusambura neza umugambwe wa CNDD FDD. Mu gisirikare cy'u Burundi naho niko bimeze. Bivugwa ko mu gisirikare cy'u Burundi harimo abashyigikiye Reveriyano Ndikuriyo ndetse hakabamo n'abashyigikiye General Evariste Ndayishimiye. Ibintu rero ngo bigiye gukomera cyane muri politike y'u Burundi. Mu mugambwe wa CNDD FDD injyane ni zose. Umuriro urimo kwaka ndetse biravugwa yuko ibi bibazo birimo indani muri uyu mugambwe bishobora rwose gusambura uyu mugambwe mu minsi mike cyane iri imbere.